Turabaramukije cyane bakunze ikiganiro umutima w'ubugingo amahoro y'Imana nashishikare kubana namwe mwese. Turabaye kandi kaze mu kiganiro umutima w'ubugingo cuno munsi uko mubibona mutiramenye na Janvier so Janvier Manrambo nasanga ndabategurira bino biganiro nkongera nkabibashikiriza. Uyu munsi rero ndafite ijambo ngomba ko dusangira riboneka mu gitabo cy'abavugishwa n'Imana Ezekiel igice cya 36 dusoma duhereye ku murongo wa 25 tugeze ku murongo wa 27. Hanyuma kandi iyo mirongo ibiri tugiye gusoma turayifatanya n'amajambo dusanga mu ndirimbo y'amajana 337 mu gitabo cy'indirimbo zo guhimbaza Imana mu Kirundi. Ayo majambo aboneka muri iyo ndirimbo turayafatanya n'ano majambo tugomba dusome mu gitabo cy'abavugishwa n'Imana Ezekiel igice cya 36 duhereye ku murongo wa 25 tugeze ku murongo wa 27. Tutarasangira ayo majambo rero reka tubaze twiragiza Imana, dusenga Imana tuyiragize kugira ngo ibane nacu muri kino kiganiro. Amajambo tugiye kuganira agira ikibanza n'icisha kandi agira ikimazi mu mitima yacu. Dusenga Imana. Turagushimiye Mana nyina amahoro, turagukengurukiye cyane ko watuzigamye kandi ukabongeye kuduha ano mahirwe kugira ngo dusangire ijambo ryawe n'abakunzi ba bino biganiro bisanzwe bitambutswa kuri no mbonesha kwitwa Ntamvuridahita TV. Turaguhaye kaze rero ngo bane nacu uganize imitima yacu. Umuntu wese agiye gukurikirana aya majambo agira ikintu akuyemwo kimugirira ikimazi, agira ahantu habi ano majambo amukura, agire kandi ahantu heza aya majambo amushikana. Urakoze kuri Imana wigisha imitima yacu kuri umwigisha adasanzwe, umwigisha w'umuhanga. Izina ryawe ryera Kristo Yesu no tusabye tubyizeye, amen. Dusome rero ya majambo twavuga abonekana mu gitabo cy'abavugishwa n'Imana Ezekiel igice cya 36 dusoma umurongo wa 25 tugeze ku murongo wa 27. Ayo majambo dusanga avuga ngo indanzi y'amajambo cyangwa ijambo ry'umutwe rivuga ngo ingene Imana izoha Abisirayeli guhinduka basha. Ingene Imana izoha Abisirayeli guhinduka basha. Ku murongo wa 25 havuga ngo kandi nzobamija kw'amazi meza mushire imvyiro, nzoboza imyanda yanyu yose n'ibigirwamana byanyu byose, kandi nzobaha umutima musha mbashiremwo impwemusha, nzokura umutima ukomeye nk'ibuye mu mibiri yanyu mbahe umutima woroshe nk'inyama, kandi nzobashiramwo mpwemu wanje ndabagendeshereze mu byagezwe byanje, namwe muzokwitondera amabwirizwa yanje muyashitse. Imana yacu nihimbazwe. N'ano majambo dusomye tugomba gufatanya n'aya majambo aboneka mu gitabo c'indirimbo indirimbo nimero 337 mu ndirimbo zo guhimbaza Imana mu gitabo c'Kirundi. Iyo ndirimbo n'aya majambo arimwe avuga ngo Mana umpe umutima musha uzi kugushima, utakiganzwa n'icaha, umijwe amaraso, nk'umutima ukuyobotse ube intebe yawe, aho uzokwama ubyagiye, aho wiganziye. Umutima umenetse wizeye w'ukuri, ataco utandukanya nawe mwami wanje. Mpa umutima ugizwe musha wuzuye urukundo, ushushanijwe n'uwawe utunganye wera. Mpa kameremere kawe ngwino se wandike izina ryawe rukundo mu mutima wanje. Imana yacu nihimbazwe bene data bakunzi ba kino kiganiro umutima w'ubugingo cuno munsi. N'ano majambo tugomba gusangira muri kino kiganiro cyacu umutima w'ubugingo cuno munsi, aho muri ano majambo yose twasomye haba muri kino gitabo cy'ubuvugishwa n'Imana Ezekiel, haba no muri ano majambo dusomye muri ino ndirimbo y'amajana 337, amajambo yose dusomye tugomba gukura ijambo rivuga ngo umutima mushasha.
iri jambo rivuga ngo umutima mushasha niryo tugomba gukura muri ano majambo yose, riba ariryo twigako, riba ariryo tuvuganako. Imana yacu nihimbazwe. Muri ano majambo rero dusomye muri ino ndirimbo ari nayo tugomba guherako imbere ko duhava tugaruka kuri ano majambo twasomye muri Bibiliya. Dusanga uyu muririmbyi yaririmbye avuga ku mutima mushasha. Umutima mushasha yavuze n'isengesho yasenze asaba ngo Imana imuhe umutima musha. Iyo tuvuze rero ngo umutima musha, nico kimwe nuko twovuga ngo umutima mushasha. We yakoresheje ijambo rivuga ngo umutima musha. Iyo rero tuvuze ngo umutima musha, nico kimwe nuko twovuga ngo umutima mushasha. Kuko ijambo musha riba ari ijambo riri mu mvugo, nuvuga ngo mu mvugo nyoroshi cyangwa se mu mero nyoroshi cyangwa mbere mu mero ngufi. Tugomye kurivuga mu mvugo yirambuye tuvuga ngo mushasha, umutima mushasha. Imana yacu nihimbazwe. Umutima mushasha rero ni igihushane c'umutima ushaje. Tuvuze ngo ijya mpuzu ya naka ni shasha, tuba tugombye kwerekana yuko iyo mpuzu idashaje. Igihushane rero c'impuzu nshasha ni impuzu ishaje. Imana yacu nihimbazwe. Umutima rero mushasha ni igihushane c'umutima ushaje. Tuvuze ngo umutima mushasha, ubwo nyine mu bwenge bwawe uca wumva yuko iruhande y'uwo mutima mushasha, ni ukuvuga umutima uretse kuba mushasha, uca wumva yuko umutima uba wabaye umutima ushaje. Imana yacu nihimbazwe. Umutima mushasha rero uba mwiza, ariko umutima ushaje uba mubi. Imana yacu nidutabare bene data. Umutima mushasha rero ukundwa na bose, nta muntu atokwipfuza umutima mushasha. Mbere mu yandi majambo twavuga ngo umuntu atokwipfuza umutima mushasha, kandi umutima mushasha n'umutima mwiza. Uyu muntu atokwipfuza umutima mushasha, twavuga mu yandi majambo mbere ngo nta mutima yobagira nyine. Imana yacu nidutabare. Ariko umutima ushaje ni umutima mubi, kuko nta muntu yokwipfuza kugira umutima ushaje. Kuko umuntu wese bavuze ngo umutima ushaje aca yumva muri we nyene mu bwenge, ubwo nyine aca yumva yuko umutima ushaje atari umutima wo kwipfuza. Umutima ushaje atari umutima nawe yokwisabira, ahubwo aca yumva ko ico yokwisabira ari umutima mushasha. Imana yacu nihimbazwe bene data bakunzi bakino kiganiro umutima w'ubugingo. Aya majambo rero dusomye, dusanga uyu muririmbyi mwene data nk'uko tubibona mu ijambo ry'umutwe yahaye iyi ndirimbo yiwe. Dusanga iyi ndirimbo yiwe ryari isengesho nawe yasenze, asenga abwira Imana, asenga asaba Imana ngo Imana imuhe umutima mushasha, imuhe umutima uhimbara Imana. Imana yacu nihimbazwe. Yabayeho aririmba, abaho kumbure nawe ashobora kuba asohora indirimbo, ashobora kuba asohora amarubumu. Ngaha ntiberekana neza urugero yarahageze ko mu kuririmba. Ngaha ntiberekana neza amarubumu yoba yari amaze gusohora. Ngaha ntiberekana neza ubuhinga yari afise mu kuririmba uko bwangana. Ariko iyo bija hose turavye turabona neza yuko uyu muririmbyi nawe yari umuririmbyi amaze kugera kuri runo rugero rw'uko ashobora gufata amajambo akayakompozamwo indirimbo, akayashira mu ndirimbo, agahinyanyura ijwi canke melodi, akayashira mu ijwi, akayashira mu gahogo, hanyuma akaririmba. Iyo bija hose, naho tutomenya neza imyaka yari amaze aririmba, naho tutomenya neza igihe yari amaze muri uno mwuga wo kuririmbira Imana, ariko tuca tubona neza ko iyo bija hose umuririmbyi yari umuririmbyi adasanzwe, yari umuririmbyi ashobora gukompoza indirimbo. Erega hariho abaririmbyi badashobora gukompoza, aririmba izo nawe bamukomporeje. Ugasanga aririmba irya mbere, ugasanga aririmba ijwi rya kabiri, ugasanga aririmba ijwi rya gatatu, cyangwa ugasanga aririmba baze. Ahubwo rero ugasanga wewe kuririmba no gucuraranga arabifatanya, aracuraranga igitari cyitwa solo, aracuraranga igitari cyitwa accompagnement, aracuraranga igitari cyitwa baze. Mbere ahubwo aracuraranga mbere wanashaka piano, cyangwa ugasanga avuza ingoma z'amaguru bita ngo ni drum n'ibindi n'ibindi. Birashoboka yuko rero
umuntu ashobora kubaho aririmba mugabo adashika ku rugero rwo kwandika indirimbo, rwo gukomoza Imana yacu nidutabara. Uyu muririmbyi rero ntidushobora kumenya neza igihe yamaze aririmba, igihe yamaze muri uno mwuga wo kuririmbira Imana. Tubona ko yari umuririmbyi wa gospel, yari umuririmbyi aririmba indirimbo z'Imana zo guhimbaza no gutazira Imana. Araririmba rero, ntituzi igihe yamaze, ntituzi imyaka yamaze, akava muhira akaza akagira repetition akaririmba. Ntituzi kumbuye n'amarubumu yoba yaranasohoye, kumbe nimba muri ico gihe ciwe harabaho n'ibyo gusohora indirimbo, ntitubimenya neza. Ariko mugabo abaho muri buno buzima bwo kuririmbira Imana, indirimbo zo guhimbaza no gutazira Imana. Imana yacu nihimbazwe bene data bakunzi bakiganiro umutima w'ubugingo. Araririmba rero, akaza agategura, akaza akaririmba, akaza agacuraranga indirimbo ziwe. Abaho muri uwo mwuga, abaho muri ubwo buzima bwo kuramya, bwo guhimbaza Imana no kuyitazira. Biranashoboka yuko mbere yanaduze imisozi, akamanuka imisozi, akajabuka inzuzi, agenda mu bikorane byo kuririmba. Birashoboka yuko mbere nimba nawe kumbe muri ico gihe ciwe yaragira n'amakonsere, agategura konsere y'indirimbo ziwe, hanyuma abantu bakaza bazanywe no kumviriza ingene aririmba neza, kuko kumbure bishoboka yuko no kumenyekana yoba yari umuririmbyi amenyekana. Ibyo ntituzi ngo byari bimeze gutya. Nibidufasha gutahura ino sene, ibyo byose ndiko ndazana nibidufasha gutahura iyi sene y'uyu muririmbyi, ingene ibintu byari byifashe, ingene situation y'uyu muririmbyi yoba yari yifashe. Birashoboka rero ko yari yaratanze n'uburyo bwinshi, amafaranga no kuvuga, akagura ibicurarangisho, agashigikira ibikorane by'indirimbo zo guhimbaza no gutazira Imana. Birashoboka yuko mbere yoba yaranafashe n'amasengesho menshi, agasenga yisonzesha, ariko asengera ibikorane, ariko asengera amakonsere, ariko asengera indirimbo ziwe. Biranashoboka ibyo byose, hanyuma abaho aririmba. Ariko mugabo ngerageje kwiyumvira, ngerageje kwanariza, ngerageje kumedita kuri ino ndirimbo, ngerageje kwiyumvira ingene ibi bintu byaganze by'indirimbo igihe yahabwe ino ndirimbo, nsanga bishoboka neza yuko igihe kimwe yaje azanywe no kuririmba, yaje aje muri repetition nk'uko yahora aza, hanyuma asanga hari iyindi programme nshasha atarazi. Imana yacu nidutabare bene data. Birashoboka ko muri ino misi yose yabaye haririmba, Imana yamwumviriza, Imana yanariza, yaraba, yagira umwihwezi udasanzwe kuri izi ndirimbo ziwe uyu muririmbyi. Hanyuma Imana, kuko ari Imana isesa mu mitima, kuko Imana ari Imana isuzuma mu mitima, kuko Imana ari Imana itera intambwe ikarengana amajwi yo guhibongoza, ikarengana umujya w'igitari ngene uvuga neza, ikarengana wa mudiho wa za ndirimbo. Kumbe ishobora kuba ari reggae, ishobora kuba ari slow, ishobora kuba kumbura ari rock, ishobora kuba kumbura ari zouk, ishobora kuba kumbura ari gisirimba, ishobora kuba kumbura ari n'iyindi midiho y'indirimbo ishoboka kumbure isanzwe iriho mu mwuga wo kuririmba. Imana rero kuko ari Imana irengana kagahobo ko guhibongoza, Imana kuko ari Imana irengana yama repetition tugira, kuko Imana ari Imana irengana za ngoma, bya bitari, yama piano, hanyuma igashika mu mutima indani, ikaraba ingene umutima w'umuntu ariko aririmba umeze. Imana birashoboka yuko muri kino gihe yabaye haririmba, yamuraba mugabo ikabona yuko hari ikintu hajije, kuko Imana iraba umutima, ikaraba uwo mutima uri kurayihimbaza, ikaraba uwo mutima uri kurayitazira, ikaraba ayo matazirana umutima ariko arabamwo. Imana yacu nidutabare. Hanyuma rero kuko Imana ikunda abantu bayo, kuko Imana idashaka ko umuntu akora ibikorwa atazoronkera ingero, kuko Imana ishaka yuko indirimbo turirimba, kuko Imana ishaka yuko amatazirano tuyitazira, uguhimbaza no gutazira Imana kwacu, kuko Imana ishaka yuko inyuma yo kubikora muri buno bugingo, inyuma yo kubikora muri buno buzima, inyuma yo kubikora muri kino gihe cyane none turimo, Imana igomba yuko inyuma ya kino gihe hazoba
hariho igihe umuntu azoronka ingero y'ibikorwa yakoze Imana yacu nihimbazwe, kuko Imana rero ari Imana imeze gutyo, icifata ingingo yo kugendera uyu muririmbyi, kuko yakurikiranye neza isanga nibyo araririmba, nibyo arahibongoza, nibyo acuraranga neza, nibyo avuza neza piano, nibyo aririmba neza ijwi rya mbere, nibyo afise agahogo karongorotse, ariko mugabo ikurikiranye mu mutima isanga hariho ikintu kibuze, isanga umutima wiwe si umutima mushasha. Imana yacu nihimbazwe bene data, niryo jambo ariko naronderamwo muri ano majambo tubona muri ino ndirimbo. Imana birabonekana neza ko yamugendeye imwereka umutima wiwe ingene usa, ni nkaho mu yandi majambo Imana yoba yarafashe nuzeye projecteur hanyuma iraprojeta ku ruhome, iramwereka ati wa muririmbyi we, nibyo umaze iminsi uririmba, nibyo uhora uhimbaza, nibyo uhora uririmba indirimbo zo guhimbaza no gutazira, nibyo indirimbo zawe zirimo amajambo yubaka, nibyo indirimbo zawe hariho abantu ziko zirafasha ukizwa no guhinduka, ariko mugabo nawe umutima ufise hariho igihaze, hariho ikintu kibuze mu mutima wawe. Umutima ufise suzumye nkakurikirana neza nsanga uraririmba ariko mugabo nturahinduka. Birashoboka bene data ko umuntu aririmba, birashoboka ko umuntu ahibongoza neza, birashoboka ko umuntu acuraranga neza, ariko Imana isuzumye mu mutima w'uyo muntu igasanga uyo muntu ntarahinduka, igasanga uyo muntu n'umunyangeso mbi, igasanga uyo muntu usumukizwa by'ukuri. Rero uyu muririmbyi ndabyo nsanga kugira ngo afate ingingo yo guca asenga akoresheje ano majambo, akavuga ngo Mana numpe umutima mushasha. Bibonekana neza ko imbere yari no hishurirwa, imbere y'uko aronka ari no hishurirwa, nta mutima mushasha yari afise, ahubwo umutima yari afise wari umutima ushaje, wari umutima uhumanye, wari umutima urimo ingeso mbi, wari umutima udatunganiye Imana. Ariko Imana imaze guprojeta, Imana imaze kumwereka nk'ariye imbere ku gihome, ikamwereka ati heraba wa muririmbyi, nzanywa no kukwereka umutima wawe ingene usa, umutima umaze iminsi ukora ufise, umutima umaze iminsi uririmbana, si umutima mushasha, ahubwo ni umutima ushaje. Yewe wa muririmbyi we, uririmba neza, ndagukunda, ndakubabaye, singomba yuko ibyo ukora utazobironkera ingero, ahubwo nshaka ko izi ndirimbo uririmba uzoronka ingero itagabanije mu bwami bwo mwijuru. Nshaka yuko uzoririmbana n'abamarayika, nshaka yuko uzofatikanya n'abamarayika mu ndirimbo zo mwijuru nzamba niyavuga. Ariko mugabo kugira ngo bikunde, nshatse kukwereka umutima ufise n'umutima ushaje, si umutima umeze, si umutima umpimbara, ni umutima ukirimo ingeso mbi, ni umutima ukirimo ibidahimbara jewe Imana uri kurakorera. Nibyo umaze iminsi uririmba, nibyo umaze iminsi uduga imisozi ugenda mu bikorane, nibyo wararushe, nibyo waratamye, nibyo uhora witanga, nibyo uhora utanga uburyo bwawe, ukagura ibicurarangisho, ukagura ibikoresho, nibyo uhora uja mu studio ugasohora indirimbo. Wa muririmbyi we, ndabona ubutame bwawe ufise, ariko ubwo butame ufise si ngombwa ko buba ubutame bw'ubusa. Imana yacu nihimbazwe bene data bakunzi ba kino kiganiro umutima w'ubugingo cuno munsi. Uyu muririmbyi rero Imana iramwereka, imuhishurira umutima wiwe ingene umeze. Hanyuma rero nkaho yafashe umutima wiwe iwushira ngaho iramwereka ati heraba wa muririmbyi we, umutima wawe ingene umeze. Hanyuma imaze kumwereka umutima wiwe ingene umeze, ikiraza imwereka n'umutima Imana igomba yuko uyu muririmbyi agira. Wa muririmbyi we ufise umutima umeze gutya, ufise umutima usa gutya, ariko umutima nshaka ni umutima mushasha, si umutima uhumanye, si umutima wuzuyemo ibyaha. Umutima ufise ni umutima ushaje, si umutima mwiza. Shaka yuko ugira umutima mushasha. Imana yacu nihimbaza. Umutima mushasha nguyu, hayi umutima ufise nawo ni umutima ushaje umeze gutya. Imana yacu nihimbaza. Uyu muririmbyi rero amaze kubona uyu mutima afise, akabona ingene umeze, akabona ingene uwo mutima wiwe usa, ingene umeze,
hanyuma uyu muririmbyi akamenya yuko umutima wiwe utovamwo indirimbo zo guhimbaza no gutazira Imana, akamenya yuko umutima wiwe utovamwo amajambo ashobora kubera umubavu umotera neza Imana. Uyu muririmbyi yaciye afata umwanya wo gusenga Imana, afata umwanya wo gusenga Imana kugira ngo ayinginge, ayisabe iyi Mana imuhe umutima mushasha, imuhe umutima uyihimbara. Umengo ndamubona afata amasengesho yo kwisonzesha, agasenga agakesha ijuru asenga yinginga Imana. Umengo ndamubona asengana umubabaro, intuni, intimba n'amarira menshi, abwira Imana ngo yewe Mana, namenye umutima mfise, namaze kubona umutima mfise ko atari umutima mushasha, namaze kubona ko umutima mfise ari umutima uhumanye, namaze kubona ko umutima mfise atari umutima uhuye n'uwowe ugomba. Umutima mfise si umutima uguhimbara, si umutima mushasha. Ndahishuriwe neza ko iminsi yose maze ndirimba, ntaririmbye mfise umutima umeze nk'uko ugomba, naririmbye mfise umutima utarimwo ishusho wewe ugomba yuko umutima woririmba ufise. None ko maze kumenya ko umutima mfise atari umutima mwiza, ko maze kumenya ko umutima ndiko ndaririmbana atari umutima uhimbara Imana, ko maze kumenya ko umutima mfise ari umutima uhumanya, ari umutima ushaje, Mana ndakwinginze ngo umpe umutima uguhimbara Imana yacu nihimbazwe. Arasenga rero yinginga Imana, arayibwa ati Mana ndakwinginze ngo umpe umutima mushasha, sinobandanya ndirimba, sinoguma muri ibi nyene. Namaze kubwirwa umutima mfise, ko maze guhishurirwa umutima mfise ko atari umutima mushasha, ko namaze kubwirwa ko umutima mfise atari umutima mushasha uhimbara Imana, ko namaze kumenya ko umutima mfise atari wowe ugomba kuba aririmbye tugira, ko namaze kumenya ko umutima mfise ari umutima ushaje, ahubwo nawe ushaka yuko umuntu agira umutima mushasha. Mana uyu munsi n'ibyo kuririmba ndabihagaritse, amarepetition sinsubira kuririmba, sinsubira kwimenyereza kuvuza ibitare, sinsubira guhinyanyura imirya y'igitare, sinsubira guhibongoza gutamba igisirimba, sinsubira. Ko namaze kumenya ko ntafise umutima mushasha, iby'indirimbo no munsi ndabihagarikiye ngaha, iby'amarepetition no munsi ndabihagarikiye ngaha. Uno munsi sindirimba irya mbere, sindirimba irya kabiri, sindirimba baza, sindirimba tenor, sindirimba alto, sindirimba soprano, ariko uno munsi ngomba nkora igikorwa ntahora nkora, ngomba nkora igikorwa ntarimenyereye gukora. Ico naco nico gusenga, nsaba ngo Mana umpe umutima mushasha. Imana yacu nihimbazwe. Bene data bakunzi ba kino kiganiro umutima w'ubugingo cuno munsi, nuko rero no muririmbyi aririmba asaba umutima mushasha, kandi ukurikiranye neza dusanga yari yamaze neza kumenya yuko umutima mushasha atari uyu mutima karemano, uyu mutima twaremano, uyu mutima umuntu avukana, ahubwo ko umutima mushasha kugira ngo umuntu aronke umutima mushasha bisaba yuko banza kuwuhabwa, bisaba yuko umuntu ahabwa umutima mushasha, hanyuma uwo mutima mushasha ukaza ukiyinstara mu muntu, hanyuma umutima warushaje yari afise yakorana ibikorwa by'Imana, uyu mutima ukabogozwa ugakugwa ku ngoma, hanyuma umutima mushasha ukimya ingoma, hanyuma akabona kubandanya ibikorwa yari asanzwe akorera Imana, ari uko afise umutima mushasha. Imana yacu nihimbazwe. Rero dukurikiranye neza muri ano majambo twasomye muri ino ndirimbo, dusanga uyu muririmbyi iri sengesho ryiwe yasenze muri ino ndirimbo amaze guhishurirwa neza yuko naho amaze igihe aririmba, naho amaze igihe akorera Imana, ariko adafise umutima uhimbara Imana, adafise umutima mushasha. Kandi umutima ushaka, umutima ukorera Imana ukwiye kuba ari umutima mushasha umaze kuvamo ibya kera. Ijambo ry'Imana ryo rivuga ngo iyo umuntu ari muri Kristo Yesu ibya kera biba bishize. No kuvuga mu yandi majambo, ibishaje biba bikuwe ku ngoma, hanyuma hakimikwa bishasha, uko umuntu aba bayicareme bishasha iyo abaye muri Kristo Yesu. Imana yacu nihimbazwe. Rero muri ano majambo twasomye muri ino ndirimbo yiwe, natoraguyemo ibintu bishika ku 12 ndabye nsanga
yabonye muri ryahishurirwa yuko ari byo biranga umutima mushasha. Umutima mushasha urafise ibiwuranga. Kugira ngo umuntu abivuge ko afise umutima mushasha, hariho ibintu bishika kuri 12 nabonye muri ano majambo yavuze yakoresheje mu kuririmba, ariko arasenga Imana, yinginga Imana. Nivyo nagomba ko tuvugana kimbere ko twaba dusezerana, hanyuma duce tugirane dusenga Imana, nako tugira isengesho tubwira Imana ati Imana ndakwinginze ngo ntabare nanje ume umutima mushasha. Imana yacu nihimbazwe. Rero dusomye neza dusanga yavuze ngo Mana ume umutima mushasha uzi kugushima, utakiganzwa n'icyaha, umijwe amaraso. Imana yacu nihimbazwe. Aha harimo ibintu bitatu. Harimo ikintu kivuga ngo umijwe amaraso. Umutima kugira ngo ube umutima mushasha, kugira ngo ube umutima uhimbara Imana, kugira ngo bikunde umutima, indirimbo ziwuvamwo, amashimwe n'impundu biwuvamwo, guhimbaza no gutazira k'uyu mutima kumvigwa imbere y'Imana, gushimwe imbere y'Imana, Imana ibyishimire, Imana yishimira aya mashimwe, Imana yishimira uyu mutima. Birasaba ko umutima w'uyu muntu banza ukamijwa amaraso. Uri muri ibyo yavuze ngo uhoraho umucamanza ambonye ko amaraso ntancira urubanza rubi, ariko anyita ugororotse. Imana yacu nihimbazwe. Bene data bakunzi ba kino kiganiro umutima w'ubugingo. Rero umutima iyo umijwe amaraso, ni ukuvuga iyo wogejwe ibyaha ukabyozwa n'amaraso, amaraso akaza agasukwa muri umutima, uno mutima ugakugwa kw'ibyaha, ukogeshwa amaraso. Uyu mutima ibyaha bimaze kuwuvamwo, umutima uba uteye intambwe rero ya mbere yo kuba mushasha, kuko uku kwezwa kuzana muri ano maraso awogeje bica bituma kwa kuntu wari umeze udahimbara Imana gukugwaho. Imana yacu nihimbazwe. Bene data, icya kabiri ngaha yavuze ngo utakiganzwa n'icyaha. Iyo umutima umijwe amaraso, iyo umutima umaze kozwa ibyaha, igikurikira nuko uca uhabwa ubushobozi buwubashisha kutakiganzwa n'icyaha. Bya byaha wahora ukora, bya byaha umuntu yahora yivayangamwo, bya byaha byahora bimuganza, iyo umuntu amaze guhabwa imbabazi, iyo umuntu amaze kozwa ibyaha, aca ahabwa ubushobozi bwa mpwemu yera bumubashisha kunesha ibyaha, bumubashisha kutakiganzwa n'icyaha. Imana yacu nihimbazwe. Icya gatatu naco yavuze ngo uzi kugushima. Rero ni ukuvuga icya mbere, wa mutima wa muntu wari ushaje umijwe amaraso, urahariwe ibyaha, urogejwe ibyaha. Icya kabiri naco, wa mutima uciye uhabwa ubushobozi buwubashisha kutakiganzwa n'icyaha. Icya gatatu rero, muri kino gihe uyu muririmbyi yaramaze igihe aririmba, mugabo mu indirimbo ziwe ntizihimbara Imana, kubera yuko umutima ziriko ziravamwo ari umutima ukiganzwa n'icyaha, ari umutima udahimbara Imana. Uyu muririmbyi kubera ko yamaze kubabarirwa, akozwa ibyaha hakoreshejwe amaraso ya Kristo Yesu yasesekaye ku musaraba, uyu muririmbyi kubera ko yaciye ahabwa ubushobozi bumubasha kutakiganzwa n'icyaha. Icya gatatu rero, niyaduza ijwi ryiwe aririmba, niyahinyanyura agahogo kiwe aririmba, niyacuraranga agashima Imana, agahimbaza Imana, agatazira Imana, ni ukuvuga nta bariyeri isubira kuba mu kirere, itangira ya mashime yariko araduza ahimbaza Imana biciye mu ndirimbo. Imana yacu nihimbazwe. Icya kane naco yavuze ngo umutima ukuyobotse, umutima mu yandi majambo ukumvira, umutima uciye bugufi, umutima ukugamburukira, maze kubabarirwa ibyaha nkahabwa ubushobozi bumbasha kutakiganzwa n'icyaha, hanyuma ngashima bikemera, ngatazira bikemera, guhimbaza kukagushikira mwijuru. Ni ukuvuga haca hakurikirako ico kuba umuntu ayoboka, umuntu agamburukira Imana, umuntu yumvira Imana, ivy'Imana imutuma, ivy'Imana imubwira, amategeko Imana imuha ngo kora ibi, kora bino, kora bijya, kubera ko bafise
umutima wamaze kuba umutima mushasha, umutima utakiganzwa n'icaha, kuko icaha nico gitera umuntu kugarariza Imana. Umuntu iyo ariko arakora icaha ariko aragarariza Imana. Ubugarariji yahora agira mu gucumura bumaze gukugwaho, aca asigara afise ukuyoboka Imana, atagira umutima uyobotse Imana. Imana yacu nihimbazwe. Ica gatanu yavuze ngo umutima uba intebe yawe. Inyuma y'ibi bindi byose twamaze kuvugana, uyu muntu intambwe ikurikira uyu muririmbyi yavuze muri bino biranga uno mutima mushasha, uko bigaragara yuko amaze guhishurirwa neza uyu mutima mushasha uko umeze n'ibiwugize, kandi bica bigaragara yuko atavyo yari afise. Iyaba yari abifise byenava ntaba yarabisengeye, mugabo kugira ngo abisengere nuko atavyo yari afise. Rero ibi biranga uyu mutima mushasha yariko arasenga asaba, aca yasaba ngo ndagomba yuko Mana hagera igihe ahubwo utera intambwe umutima wanje ukaza ukawubamwo, umutima wanje ukakubera intebe, ni ukuvuga umutima wanje ukakubera inzu ushobora kunezererwa kuza ukabana nanje. Imana yacu nihimbazwe bene data. Ica gatandatu naco yavuze ngo umutima umenetse, ni ukuvuga umutima woroshe. Bise umutima umenetse niyo yacumuye ni nkaho umengo naho yokumva ijwi rimubwira ko yacumuye, arumva ko ijwi rimubwira ati yamara wacumuye, ariko mugabo agakomantaza umutima, kuko umutima wiwe si umutima umenetse, si umutima woroshe, si umutima woroshe nk'inyama wihana n'ingoga, uhandwa ucumitwa iyo icaha kiwukorokeyemwo uca wumva ugize umutwaro wo kucihana. Umutima utamenetse ni umutima usanga ari umutima ukomanaye, umutima bitoroheranye newo kwihana. Ariko uyu muririmbyi yavuga ngo umutima ngomba. Ibi biranga uyu mutima mushasha, namenye neza yuko jewe mu byo ntafise iki kintu cyo kugira umutima umenetse ntaco mfise. None rero Mana ndakwinginze ngo muri bino biranga umutima mushasha umena kino kintu cyo kugira umutima umenetse. Iyo byashitse nkacumura, erega ni nkaho yavuga ngo iyi misi yose maze iyo nza kuba mfise umutima umenetse, ibyo nakoze simba narabikoranye iyi myaka yose, simba naramaze kino gihe cose ndirimba, mugabo ndirimbana ibyaha. Ahubwo iyo nza kuba mfise umutima umenetse mba nabyihanye kera, kuko mba narahanzwe, hanyuma iryo wari Imana arico caha nakoze ntaca ndacihana. Ariko kubera ko ntari mfise umutima umenetse, niyo mpamvu nagumye niremesha, nagumye mbona umengo ntaco bitwaye, nibisanzwe, nta ngorane, nta kibazo, ntaco biteye. Ariko mugabo ndakwinginze rero ko namaze kumenya kimwe mu biranga umutima mushasha ko harimo kubaho ufise umutima umenetse. Mana ndakwinginze ngo simve ngaho utampaye umutima umenetse. Imana yacu nihimbazwe. Hanyuma rero tuca dusanga igikurikira yavuze ngo ume umutima wizeye. Ikindi ume umutima urimo kwizera. Ijambo ry'Imana ryo rivuga ngo utizera Imana ngo ntibishoboka yuko ashobora kuyihimbara. Utizera, udafise kuno kwizera kwatumye abakera bitwa abahizi. Udafise ukwizera muri wewe no kuvuga ntibikunda yuko ni Imana woyihimbara. Imana yacu nihimbazwe. Tugaragaje kunyarutsa rero dusanga 18 yavuze ngo umutima w'ukuri, umutima urimwo ukuri. Yesu ni inzira n'ukuri n'ubugingo. Ufise ukuri muri wewe uba ufise Kristo Yesu. Imana yacu nihimbazwe. Avuga ngo Mana ndagomba ngo umutima urimo kwizera, umutima ukwizera, umutima utagukekeranya, umutima utuzuyemo gukekera, ariko umutima wuzuyemo kwizera, kugira ngo bikunde uko kwizera nanjye gutume ndaguhimbara, mbeho nguhimbara kubera ko mfise ukuri n'ukwizera muri jewe. Imana yacu nihimbazwe. 9 yavuze ngo umutima ataco utandukanya nawe. Birashoboka yuko ibyo nahoramwo byomera nk'ibigomba kugaruka. Birashoboka yuko amageragezwa nari nsanzwe ncamwo yogomba kukunkurako, ariko ndagomba ngo umutima urimo ikintu kiwubohera kuri wewe ku rugero rw'uko numva ngo naho yoba amagorwa, naho zoba ingwara, naho yoba amageragezwa, naho ibyago bitandukanye, numve ko mfise umutima ugeze ku rugero rw'uko wifatanya nawe akaramata, ataco utandukanya nawe.
Imana yacu nihimbazwe bene data bakunzi bakino kiganiro umutima w'ubugingo cuno munsi. Icicumi tugerageze kunyarutsa yavuze ngo umutima wuzuye urukundo. Umutima wuzuye urukundo. Aha birashoboka yuko imbere yuko asengera isengesho naho yaririmba atarukundo yari afise muri we. Iyo aba yari afise urukundo ntabe yarasenze avuga ngo mana umutima wuzuye urukundo. Ariko asanga ibi bintu byose tumaze kudondagura na bino bingahe bisigaye asanga ntabyo afise, naho yari amaze igihe aririmba, naho yari amaze kumbure igihe acurarangira Imana ayihimbaza ayitazira, mugabo asanga umutima wiwe ntiwuzuye urukundo. Kandi umutima mushasha nawo Imana yamuhishuriye yamweretse ngo nshaka umutima umeze kujya kuntu, asanga n'umutima urimo urukundo. Nawe acafata isengesho asenga avuga ngo mana ume umutima wuzuye urukundo. Bibiri bya nyuma yavuze ngo ushushanijwe n'uwawe utunganye, no kuvuga wera. Imana yacu nihimbazwe bene data bakunzi bakino kiganiro umutima w'ubugingo cuno munsi. Umutima ushushanijwe n'uwawe, muyandi majambo ni nkaho yavuga ngo nshaka uko umutima wawe usa nyene nande ngomba yuko dusa, ngomba yuko umutima wanje usa n'umutima wawe. Uko umutima wawe usa nyene niko nanje ngomba yuko umutima wanje usa. Imana yacu nihimbazwe. None rero nande majambo tubonye ni bino bintu 12 uno muririmbyi yaririmbye asaba mu kuririmba kwiwe muri rino sengesho giwe yasenze. Twasomye rero amajambo hariya muri Ezekieli igice cha 36 dusoma duhere ku murongo wa 25 kugeza ku murongo wa 27. Twasanze n'amajambo avuga ngo kandi nzobamija kw'amazi meza mushira imvyiro, nzoboza imyanda yanyu yose n'ibigirwamana byanyu byose. N'andi majambo twayashimye hariya ntitumya kuyasubiramwo. Ahantu cari igihe Abisirayeli ihanga ry'Imana yari ryaratwawe ari nyagano, ndihowe yuko ngo ryacumuye ku Mana. Bari barakoze ibyaha byo kuvisha amaraso, bakora ibyaha byo kurenganya abantu, bakora ibyaha byo kurenganya impahazwa, bakora ibyaha byo gusenga ngo ibigirwamana. Hanyuma rero ngo Imana birayibabaza, bitera ishavu, birayibabaza. Hanyuma irabareka ibateza abansi baraza barabatera, hanyuma baca barabatwara ari nyagano, babatwara i Babuloni, mu gihugu cy'i Babuloni. Hanyuma rero ngo igihe bagana muri biriya bihugu rero Imana yoyo yari yiteze ko kumbure bazokwigarura bakikosora. Iyo bagiye hariya bakabona yuko bagiyeyo batwawe ari nyagano kubera yuko bacumuye, hanyuma bagahitamo kureka gucumura. Ariko mugabo ngo muri ayo mahanga basabagiriyemo batwawe ko ari nyagano, naho nyine bagezeyo ngo baca bashishikara gukora byaha, ntibigarura, ntibihanura, ntibikosora ngo bahebe ibyaha bakora byatumye Imana ibareka ngo bategwe n'abansi babo mbere banabanesha. Hanyuma rero ngo abantu bo muri ibyo bihugu by'ibinyamahanga, no kuvuga by'abantu, no kuvuga ngo batari muri abo Bisirayeli, abanyamahanga, no kuvuga abantu batari mu ihanga ry'Imana, ngo bagaca bavuga ngo aba bantu mubona bameze gutyayi ngo ni ba bantu bitirirwa izina ry'Uhoraho, ni ba bantu b'Imana, ni ryahanga ry'Imana, ni ya nyegu Imana yiharije. Icatumye ibateza ibi byago byose nuko batayubashe, bayibereye ibigaba. Rero ngo Imana ibyumvise ngo bica birayibabaza ukuntu n'abanyamahanga bariko baravuga izina ryayo, bavuga yuko abo bantu bayo batumviye Imana. No kuvuga mu yandi majambo byabonekana yuko batukishije Imana mu yandi mahanga, kubera yuko hageze igihe cagitinyira Imana yari ifise, n'abanyamahanga bavuga bati aba bantu n'abantu b'Imana. None gituma yabateje ibi byago byose ni kubera yuko bayicumuye ko bakoze ibigabitanyo ibi nibi na biriya. Imana rero bica birayibabaza. Bimaze kuyibabaza rero Imana iravuga ati kubw'izina ryanje ryera ntagomba yuko riguma ritukwa n'abanyamahanga, ntagomba ko riguma rivugwa muri no dosi. Mwebwe mw'abantu banje ngomba ndabikore, mugabo si kubwanyu ahubwo ni kubwanje nyene n'izina ryanje ntinyirije. Ntagomba ko riguma ritukwa, riguma rimaramara. Kubw'ibyo rero mwebwe ngomba ndabasuke kw'amazi, ndaboze imyanda yanyu yose, atari kubera yuko mwavyihanye,
ni nkaho novuga ngo ni bonisi Imana yari ibagiriye kubw'izina ryayo itagomba ko riguma ritukwa. Aba bantu mumve neza, imbabazi bahawe sizo basavye, ahubwo ni kigongo novuga ngo ikigongo c'ikivunga. Imana yavuga ngo nzobahoza imyanda yanyu yose, mbakure ku buhumane bwanyu bwose n'ibigirwamana byanyu byose, hanyuma ngo ndabashiremo umutima mushasha. Imana yacu nihimbazwe, ni rya jambo rero ko turavugana ko ndabashiremo umutima mushasha, hanyuma ndabashiremo n'imwemu mushasha, kandi ico genda bashiremo mwemu wanje yera, bizotuma ata muntu azosubira gukora icyaha, nta muntu azosubira gusarara ariko yigisha ngo genda gutya genda gutya. Mu yandi majambo vyerekana yuko umuntu amaze kuronka umutima mushasha aronka mwemu yera. Amaze kuronka mwemu yera rero, abakozi b'Imana, abasigura ubutumwa, abigisha, abapasiteri n'abandi, ababishopu kumbure n'abavuga butumwa, ntibasubira guhangayika birirwa baravuga ngo wa muntu we reka izo ngeso mbi, wa muntu we reka gukora ibikorwa by'Imana bivanga n'ibyaha, wa muntu we genda ukunuku. Oyaye, ba bakozi b'Imana bamurongoye ntibasubira guhangayika, ahubwo mwemu yera ari muri we na wa mutima mushasha birabwiririkanya, hanyuma uyo muntu bikamwemeza, bikamutahuza, bikamwereka ico yakoze ko atari ciza. Imana yacu nihimbazwe. Igituma uyu muririmbyi yabayeho aririmba muga adafise umutima mushasha, ahubwo afise umutima ushaje, ni kubera yuko atari bwaronke umutima mushasha, ni kubera yuko atari bwaronke mwemu yera. Ariko kuva amaze kurondera mwemu yera, bibonekera neza ko ducabaho ubuzima butuma icyaha kigize ngo gikorokere mu mutima wiwe aca kimenya, hanyuma agaca acihana. Imana yacu nihimbazwe. Bene data bakunzi bakino kiganiro umutima w'ubugingo cuno musi, none rero nano majambo nariko ndagomba yuko dukora mu ijambo rivuga ngo umutima mushasha. Twigiye kuri no muririmbyi, sinzi yuko nawe usanga ibi bintu byose yadondaguye asaba ngo Imana imuhe umutima mushasha. Mbega nawe usanga ubifise? Birashoboka yuko nawe uri kuraririmba, birashoboka ko uri kurakorera Imana, birashoboka yuko ufise impano zitandukanye zo gukorera Imana, ariko mugabo iri sengesho nige nagomba ngo turabe nimba wisuzuma ugasanga umutima wawe nturaharirwa, umutima wawe uracagazwa n'ibyaha, umutima wawe ntuzi gushima Imana nk'uko bibereye, umutima wawe ntuyoboka Imana, ntugamburuka Imana, ntiwumvira Imana. Uravye ugasanga umutima wawe si intebe, Imana ntiwubamwo. Uravye umutima wawe ugasanga ntiwuzuyemwo ukwizera, ahubwo wuzuyemwo gukekeranya, wuzuyemwo amaganya. Uravye umutima wawe ugasanga nturimwo ukuri, ntuvuga ukuri, ahubwo wuzuye ibinyoma mu kubeshura uwa mbere mw'ikartier. Uravye umutima wawe ugasanga biroroha cyane gose ko utandukanwa n'Imana. Iyo haje ikintu kigukura ku Mana, kiragukura ku Mana mu buryo bworoshe. Uravye umutima wawe ugasanga ntiwuzuye urukundo, ahubwo wuzuyemo amacakubiri, wuzuyemo urwango. Uravye umutima wawe ugasanga ahubwo ntushushanijwe n'uw'Imana, ugasanga umutima wawe ntutunganye mu ijambo rimwe. Nagomba ngo mu kurangiza dusenga Imana rero, twifadikanye. Wewe wumva ngo nande nsuzumye nsanze naho ndiko ndakorera Imana, naho ndi mu rugendo ruja mwijuru, ariko mugabo simfise umutima mushasha. Ibi bintu biranguye umutima mushasha umuririmbyi aririmbye asenga mwisengesho giyiwe mu ndirimbo yiwe. Ibi bintu nanje nsanze atabyo mfise, naho nabafise mfise mwiki, mugabo hari ibindi ntafise. Nimba wowe usanze nawe ibi bintu biranga umutima mushasha uyu muririmbyi yahishuriwe, ugasanga nawe ntabyo ufise, mu kurangiza nagomba ngo dusenge Imana. Ubwire Imana ati Mana, naho maze igihe nkora, naho nama ndagukorera ibikorwa byinshi, ariko mugabo ibi bintu biranga umutima mushasha hari ibyo mpajijemwo, nanje harimo ibyo ntafise. Ndagomba nande ngo ntabare kuri bino bintu, ume bino bintu biranga umutima mushasha, kugira ngo nanje mbeho mfise umutima mushasha uguhimbara, ushobora guhimbaza no gutazira Imana. Hanyuma indirimbo zanje, amashimwe yanje, ibikorwa byanje, amasengesho yanje, ibimazi byanje gushikanira bibashe kuba umubavu kumotera, nanje mbeho meze nk'uko kuntu uyu muririmbyi yaririmbye asaba
nanjye bikundemere gutyaye. Ndagomba ngo tujye dusenga Imana mu kurangiza. Nabahirwe rero abantu bafise umutima mushasha, abantu bafise umutima urimwo bino bintu tubonye uno muririmbyi yagerageje gusaba Imana, kuko aba bantu babana n'Imana, Imana iba muri bo, Imana iraza ikaba mu mutima wabo, kuko umutima wabo nta kintu na kimwe kiba kitahuye n'ubugombe bw'Imana kiba kiri muri uwo mutima. Ariko mugabo urumva umuntu adafise umutima mushasha, uyo muntu nawe n'umuhombe, kubera yuko Imana ntiza ngo ibe mu mutima we, kuko umutima wiwe ntuburagera kuri ya stade wa muririmbyi yavuga ngo umutima wanje ube intebe yawe. Abantu badafise umutima mushasha, nukuvuga bafise umutima ushaje, umutima wabo ntuhimbara Imana, umutima wabo si mwiza. Mu ntango twabonye yuko ikintu gishasha kirahimbara, ariko ikintu gishaje nta muntu n'umwe yocipfuza. None rero abantu badafise umutima mushasha, nukuvuga bafise umutima ushaje, abo bantu ntibafise umutima uri ku gihe, kandi ntibafise umutima uhimbara Imana. Rero impanuro si byiza yuko wogumana uwo mutima wumva ko hari ibintu bitameze neza, bidahuye na bino bintu tubonye 12 no muririmbyi aririmbye asaba, ahubwo ikiza nuko bobwira Imana ati Mana, nanjye ngiye gutangura amasengesho nsenga nsaba ngo umpe umutima mushasha uguhimbara. Nano majambo narifite mu kiganiro umutima w'ubugingo cy'uno munsi, tudosubira bigane umutima w'ubugingo cy'ubutaha. Dusenga Imana. Mwami Yesu, turagushimiye cyane, turagukengurukiye kuganiriye n'imitima yacu biciye muri no majambo twumvise, aho uyu muririmbyi yaririmbye asaba umutima mushasha. None umuntu wese akurikiranye kino kiganiro yoba asanze adafise umutima mushasha, turamusengeye ngo umutabare, muguze ko imbabazi nkuko azisabiye, nkuko aziyatuyeko, umuhe umutima mushasha, umuhe umutima umenetse ugizwe mushasha, ushobora kukubera intebe. Umugize ko imbabazi zinagiwe cyane uko mu gitabo cy'ubugingo, kandi ibisigaye umpe gushishikara kuba kuri no stade yuko abaho ari ku rugero kuko atakintu na kimwe gishobora kumutandukanya nawe. Urakoze ibyo ugomba bishishikare kuba mu izina ryawe ryera Kristo tubisabye, amen.